umutekano w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Mbega ubwoba abarundi bafise ko hari imihari yimirije gutera igihugu buva kuki? Mbega iyo mihari yoyo irabaho? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro c'uno musi. Kuri mikro nk'uko mumenyereye ni Gilbert Niyonkuru na Arisa Hakizimana, ari nawe agiye kwakira abatumire no kubabwira ingene ikiganiro gitunganijwe uno musi. Arise mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko badukurikirana bamaze gushika ku rubuga n'abariko barikazanura kugira ngo baduhamvye. Uno munsi muri kino kiganiro tuza kuba dufise abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije yaba mwebwe muremesheje ikiganiro yaba kandi abariko baracumviriza n'abazocumviriza mwese. Murakoze cyane. Umutumire agira kabiri ni Emmanuel Ndereyimana, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe IPD Zigamibanga. Emmanuel Ndereyimana turabaramukije kandi tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza Madame Alice, murakoze cyane. Ndaramukije kandi Pacifique nubwo yamaze gushika nk'umutumire. Ndaramutsa n'abarundi bose bo bariko barakurikirana kino kiganiro, n'abataza kuronka umwanya bakazogikurikirana hanyuma bose turabatasha. Murakoze. Murakoze cyane. Umutumire agira gatatu ni Alphonse Rugambarara, yahoze ari umushikiranganje mu Burundi, akaba mbere muri kino gihe akurikiranira hafi ibiba mu gihugu c'u Burundi. Ndabona tarashika ku murongo, ngira ngo mukanya aza kuduhamvya kugira ngo tuze kubana muri kino kiganiro. Nkuko rero twama tubikora muri bino biganiro Focode yamitunganya ku misi y'Imana nk'iyi, kino kiganiro kiza kuba gifise imice itatu. Muri kino kiringo c'isaha ya mbere tuza guha ijambo abatumire kugira ngo baze guca irya nino ibibazo bijanye n'igisirikare c'u Burundi muri Kongo, ingene abagwanyi bo muri Kongo bariko bavurizwa i Burundi, eka mbere n'ingene vyifashe ku kibuga c'intambara. Mu gice ca kabiri ni ukuvuga isaha igira kabiri, ni ka karyo keza tuza guha bariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo abatumire canke nabo nyene bashobore guterera ku vyo bashobora kuba bazi kuri kino kibazo. Mu gice ca gatatu tugaruka ku batumire kugira ngo bavunire akagohe igisirikare c'u Burundi, indongozi, eka mbere n'abarundi muri rusangi. Kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi ya X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe akaba ari ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi bashikire aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Ngira ngo tutatevye Gilbert, turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Arise, barakoze abatumire bamaze gushika ku murongo. Dushimire kandi n'abashitse kare kugira ngo bakurikire kino kiganiro. Akabazo ka mbere ngiye kugahera kwa Pacifique Ninahazwe. Nibutse nkuko Arisa bivuze ko murongoye ishirahamwe Focode, mwaranditse ko mu bitaro Tanganyika Care hariko havurirwa aba FDL n'abawazalendo. Kumbure harabatasomye iyo nkuru. Mbega none ko muri Tanganyika Care boba barakiriye abakomeretse b'abanyamahanga, ikibi n'ikihe? Hoho naho bubaye aba FDL canke abawazalendo hari ikibi kirimwo? Amakuru mwanditseho nicaye cemeza ko ariyo canke atari uguhuguza? Mbega murafise ivyemezo? Umuntu yokwibaza ati Evariste Ndayishimiye asigaye atonesha abagwanyi bo kwa Tshisekedi kuruta abasirikare biwe. Pacifique. Murakoze cyane. Nutubazo twinshi mu kibazo kimwe. Ikintu ca mbere ngira nohera ko hano no kuvuga ko ibibazo vy'u Burundi muri kino gihe bikurikiranwa rwose n'abarundi bonyene. Ni naho womenga Burundi buri mu gahengwe, buri mu mahoro nkuko bavuga bariyo no kwita mahorerane. Ni gihugu umuntu wese acunze cyane ibiriko birakogwa, ku buryo yabonye kantu katameze neza anyarutsa kurondera ko kaca kaja habona canke abonye ikintu kimuteye amakenga ataramenyereye. Usanga ubwo nyene agira ati ibi bintu ni mutubarize ivyo ari vyo. Nobabwira yuko ubu biri ku rugero abanyagihugu niyo babonye gusa imodoka z'igisirikare
bakavuga bati ubu nyene tubonye ibikamyo bitanu vy'igisirikare bivuye aha bija aha nimutubarize ivyo arivyo ubwo nyene baca bandika usanga ako kanya nyene nk'ejo bariko banyandikira ati tubonye ibiduga bimwe bikwega ibikoho vy'amapine ati tubonye birenganye bingana uku biteye biva ku musaga bija aha ni ukuvuga turi ku rugero umunyagihugu wese acunze intwaro kandi yumva ko ivy'intwaro ikora bitari mu neza yiwe avuga ati ivyo vyose ateza ko ari ikintu kibi kinyegeje aho nsa n'uriko aratarira mu kwishura ikibazo mumbajije ngomba ndabagire ko n'akandi kantu bambwiye inama General Prime Niyongabo yagirishije indongozi mu gisirikare muri no misi aho yabwiye ati burya naho mubona turafise ikibazo gikomeye ati dufise ama infiltration mu buryo bwose ati nimurabe na retraite twagiriye Igitega vya bintu twavugirayo tuyuze ngo nibanga ry'igisirikare mwaravyumvise ko vyaciye bica mu kiganiro ca Fokode abumvirije ikiganiro twakoze itariki 12 zo ku kwezi ubu haracindwa izibiri ngira tugikoze muribuka ko twavuzemwo nyene ibyavugiwe muri iyo retraite y'abasirikare bakuru bo hejuru barambwiye ingene mu nama iherutse ubu naho yavyidoze avuga ati mu gisirikare turi infiltré mu biro bikuru vy'igisirikare turi infiltré ati iyo hanze abasirikare bacu bari turi infiltré nukuri dufise umbure hari abanyagihugu bariko barabumviza Pacifique batazi igifaransa canke badatahura n'ingoga mukize ko nivyo igisirikare kiri infiltré inguze ntere nja ku nkuru twatanze niho muca mwumvira iyo nkuru izanana mu ntango iyi nkuru yavuzwe n'abanyagihugu bari bagiye kwivuza ku bitaro Tanganyika bamwe bavuga ngo Tanganyika Hospital ahandi bakavuga ngo Tanganyika Care kwishami ryavyo riri mu Nyabugete abanyagihugu bakaja kwivuza babonaho abantu bakomeretse cyane bariko barahavurirwa batara barundi bavuga indimi zo muri Kongo cyane cyane bavuga bamwe bavuga Iringara abandi bakavuga Igiswahili abandi bakavuga Igifaransa kivanze baravuga bati n'abandi bavuga Ikinyarwanda mbere banongera ko batabavuga Ikinyarwanda ni bake ariko muri abo nyene bakomeretse harimwe abavuga Ikinyarwanda baca baravuga ko bamwe babegereye bakanaganira barababwira ko ari abagwanyi ababita Wazalendo muri Kongo barababwira ko bazanywe n'umukuru w'imbonerakure zigwanira muri Kongo uwitwa turamaze kumuvuga mu biganiro hano vyacu Wiri Habarishize batazira Kanyisha n'imbonerakure izwi mu madosiye ya ndondeza tumaze kumuvuga mu kunyuruza abantu mu Burundi yagiye arapfungwa n'ijyanyuma mbere yerekanywe n'umuvugizi w'igipolisi yari mu mugwi w'abantu bari bafashwe bitwa ko arabasuma ariko n'umuntu yageze mu mpimba tigera hamara kabiri ubu rero yitwa ko ari warongoye ngo bavuga ko arongoye ngo batayo zibiri z'imbonerakure zarungitswe kugwanira muri Wazalendo aca ariha n'amapete ubu yitwa ko ari General de Brigade niba mwerekanye ku mafoto ubona yambaye impuzu za gisirikare zikomeye cyane uwo rero niwe yazanye abo ba Wazalendo bavuga ko bakomerekeye mu ntambara ziherutse muri Kongo abandi bakavuga ko bagize isanganya ry'imodoka nayo nyene bavuga ko batezwe n'abagwanyi n'aba M23 niko bavuga bariko babibwira abo banyagihugu rero abanyagihugu bavyumvise bati ibi none nibiki none abo bantu bo muri Kongo bagwana muri Kongo baca baza nabo kuvurirwa ngaha niko kuca banyandikira amakuru atangura gushika gutyo umwe aravyandika uwundi akavyandika uwa gatatu akavyandika tuti bino bintu nibiki reka tubishira habona natwe twumva ivyo ari byo bakavuga ko aho hantu kandi hacunzwe cyane n'abasirikare umwe arahava tumaze kuvyandika niwe yadutomoreye ati abasirikare batubwiye ko babarungitse nyabona gucunga abo Wazalendo kubera ko bafata ngo ko bari tari discipline batagira
batagira inyifato nziza, mu kirundi ari baca ngo batagira indero, ariko tuvuga inyifato nziza bohava baja kudurumbanya amakartier babamwo. Niko umwe yaciye atwandikira ko ari vyo yasiguriwe. Hanyuma twebwe tumaze kubona ko ivyo bitaro ubundi bisanzwe vyakira abasirikare cane cane muri kino gihe, turibaza tuti none bano bagwanyi bo muri Kongo boba bariko bavuzwa n'igisirikare nabo nyene nk'uko vyahora bikorwa ku bandi basirikare b'u Burundi, canke baje kwivuza bisanzwe nk'abantu bakomeretse nyene gusa. Inkuru ya mbere murayibuka ko ari cyo kibazo twaherejeko, nta nyishu twari dufise kuba ariko arabavuza uwo ari we. Ikindi twavuze mu nkuru ya mbere nuko twibukije ko hari amakuru avuga ko ivyo bitaro nyene vyoba vyegukira umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Muribuka ko twigeze hari inkuru z'imbere twahora tuvuga tuti uyu muntu arejeje arungika abasirikare bakabanza kugugwa abarungitse muri Kongo, niyo bakomeretse niwe nyene yinjiza amahera, baca bagaruka bakivuza mu bitaro vyiwe ku mafaranga menshi, yunguka mu mpande zose, kubarungika arabagurisha, muko niyo bagize ingorane agasubira akabungukirako. Niho rero umva tumaze kuronka dushire muri iyo nkuru tuvyibukije, haca haba bamwe mu begereye ngira abakuru b'ivyo bitaro baciye baturondera. Bobo bakiturondera, hariho ibintu yabaye nk'amakuru atatu baduhaye. Ica mbere bagize bati inkuru mwavuze yuko hariho abagwanyi bo muri Kongo bari kwavurirwa iwacu niyo. We yavuze ati nka agence iyi mwavuze irimwo 80% y'abahagwariye ubu nabo bagwanyi. We niko yavuze. Atariko hari ibintu bibiri ugumugaruka ko mu nkuru twifuza ko vyovamwo ntibibandanye bivugwa. Vyari biki? Ica mbere yagize ati nahari abagwanyi ivyuko ari aba FDLR nta vyemezo vyavyo ntimukwiye kuguma mubivuga gutyo. Nanje ndanamwishura nti none ko bavuga ko mu bagwanyi hari abavuga ikinyarwanda kandi iyo bagwanira muri Kongo FDLR mu bafatanya n'u Burundi bakaba barimwo, nigiki cotuma muri abo ubuhobo bavamwo babazanye mutandukanya mukabaza ngo mbega mwe muje muri mwe aba FDLR tubakuremwo ateka. Rero urumva ko bishoboka ko barimwo, nawe nyine acarangiza avuga ati birashoboka. Hanyuma ica gatatu agira ati bambi ica kabiri aravuga ati oya nigeze ku cya gatatu nivyo, aravuga ati ibitaro naho muvyitirira General Prime Niyongabo ntabwo ari vya Prime. Ni gute? Ibitaro nivyo umuganga w'umurundi ati mbere aba mu Birigi atarazwi, ati rero ntimubandanye muvyitirira ubutariwe. Gusa icyatumye abantu babyitirira Prime Niyongabo nuko ubwa mbere vyakoreye mu nzu yiwe, iyo nzu bahavuye banayigura. Icya kabiri nuko aho vyubatswe ari kibanza cyahora ari icy'igisirikare. Nanje nti ahubwo ayo makuru nyene umpaye atera yegereza ko umuntu yoguma yibaza ko ivyo bitaro vyico bipfana n'igisirikare, kuko so wari we wese cyahugura ikibanza cy'igisirikare umuntu atangura gukorera mu nzu y'umukuru w'igisoda, hanyuma akaca aronka amakontra adasanzwe y'igisirikare muri kino gihe. Numva vyoshoboka ko ari imigenderanire idasanzwe n'igisoda, mugabo n'ivyo uvuze navyo tuzohora tubifata uko nyene tuvuge ko bene ibitaro bavuga ko atari vya General Prime Niyongabo. Murumva ko muriko murambaza muti mbega ayo makuru niyo ahava, murumva ko ho nyene mu bitwa ko ari abakuru b'ivyo bitaro bo nyene babatanguye kuvyiyemereza. Inyuma inkuru igira kabiri twavuye dushira habona yacize inyuma mu bayitanze harimwo abegereye barongoye ibitaro bo bakira bo bajamwo, bo baravuga bati inkuru mwatanze niyo, mwavuze ko abantu bagwariye muri agence y'inyabugete ati siho honyene, ati nivyo hariho abari hariya ni benshi, tariko hariho abandi bari no kuri siège umenga ni mukinanira, ati muri siège bari muri réanimation, bari muri chirurgie, mu bisata bitandukanye bariyo, bo mbere baba naremvye gose kurusha bariya mubona bari inyabugete. Ati cya kabiri inkuru mwatanze isa n'iyahungabanije ibintu, haciye haza itegeko rivuga ko duhindura ibintu vyanditse ku mafishe yabo bagwayi, ubundi baza ku mabon y'igisirikare. Bavuze ku mabon y'igisirikare biba bisigura ko bashika igisirikare cemeza ko ari ico kije kubavuza kandi ko ari ico kizoriha, atari abo bantu bazosabwa kuriha. Atariko ijya nkuru mumaze kuyitanga badutegetse ko duhindura amafishe
mbere ku mugwayi umwe wese tukagenda twandika ko amafaranga aheranye. Baranamfotorera amwe muri ayo mafishe barayanyereka, baca barambwira bati kubera ko babikoze mu gihutihuti muraza kubona ko hariho amafishe amwe naho bayashize ko amafaranga uwo muntu azoriha bagumye banditse ko uwo muntu ari umusirikare. Nkaho ucubona ko babikoze bihuta cyane kuko ari umusirikare yavuzwa n'igisoda, mugabo urabona nk'uyu ni umusoda banditse ko ari umusoda mugabo azokwirihira. Ivyo baca barabinyereka, niho ijya nkuru igira kabiri yaciza tuvuga tuti biratangaje ko igisoda cy'u Burundi arico kiriko kirariha amafaranga y'aba bagwayi b'abagwanyi bo muri Kongo. Hanyuma ntibyagarukiye aho, haciye haza ubutumwa bw'abasirikare nabo bagwaye bwo burimwo imyidogo yabo, bavuga bati twebwe hari ibidutangaza, inkuru mwatanze niyo bamwe turanagwaranye usanga turi mu vyumba bimwe, ariko ikidutangaza nuko bano bagwanyi bo baza bagafatwa neza kuturusha twebwe twitwa abasirikare b'igihugu, tugasanga ubwa mbere tumaze amezi 9 tudahembwa, ntiduhembwa udufaranga twacu tw'ingwano twagwaniyemwo muri Kongo. Bati ubwa kabiri n'ingene dufungura twe dufashwe nabi cyane, ntidufise n'utwo dufaranga two kwigurira ivyo dufungurira neza, ariko bobo tukabona bahabwa 16,000 ku munsi vyo gufungura, bagashobora gufungura neza uko bavyipfuza. Rero tuja ngaho inkuru ibandanya ahubwo ikomera kurusha, kuko ije kwerekana igisirikare gitangaje kidashobora guhemba abasirikare baco, gifashe nabi abasirikare baco, kikaba gifise abandi bantu kidashaka no kwemanga bobo gikorera ibintu vy'ibitangaza. Ikibazo rero kica gitera gikomera, ya nkuru dusanga iteye ikomera gose. Muti none ibitaro vyakiriye abantu b'abagwanyi bo hanze, hari kosa ririmwo? Ibitaro ntibyagenewe kuvura. Nukuri ngaho no mu nkuru yacu nta hamwe muzosanga tuvuga ko ibitaro vyagize nabi mu kwakira abagwayi. Aho nukuri icyo nta muntu n'umwe yocubahuka. Umugwayi, umuganga yaremewe kuvura abagwayi. N'abaduhaye amakuru ntibigeze bavuga ngo bababajwe no kuvura abo bantu, barabavura neza. N'igihe baduhaye amafishe y'abagwayi, amafishe usanga ariko by'ukuri byo bariko barabavura, imiti bariko barafata, amazina y'umugwayi ariko baratubwiye bati aya mafishe nayo naho tuyakweretse ntituyaguhaye ngo uyashira ahabona, aya ntiturekuriwe, ibi ntiturekuriwe kubishira ahabona, ahubwo tuguhaye kugira ngo murabona ko abaye we yemeza ivyo twavuze mu butumwa yakiyandikira abakora muri ivyo bitaro, kuko nawe yemeje ko hariho amakuru y'ibanga y'ivyo bitaro ariko arasohoka. Murumva ko ibimenyetso bibaye byinshi vyerekana ko amakuru twashize ahabona atari kinyoma. Bene ibitaro bo nyene mu buryo bwabo barafise uko bagiye baravyemeza. Mu nyuma n'ubu hose tubandanya kuronka abandi baduha amakuru y'aho hantu, nko kuri iki cy'aba FDLR hariho bamwe mu basirikare bavuze ati twakiye twigira inyabugete turavyirabira, abo bahagwariye twarababonye, twanasanze hariho n'umuntu azwi mu Burundi hamaze imyaka itari mike, sinza kumuvuga izina ariko benshi ndazi ko baza kumva uwo ndiko ndavuga, mugabo ava mu gihugu ca Hollande w'umunyarwanda, benshi bagira bati ni mu FDLR azwi, atuyo niwe aza kubaraba hinyabugete, ukabona ko abafasha
abitwararitse kandi ariko arabafasha. Uwo muntu bica biboneka neza ko abantu bahagwariye bafite ico bapfana gose na FDLR. Ngira ivyo nivyo nk'intangamarara nohera ko muraheza muze murambaza utundi tubazo ariko hari akabazo nari nababajije imbere ko tuja kwa Emmanuel kugira na mugenzi wanje Arisa nyunganire mu tubazo nari nabajije abumvise muri ko muravuga ivyo ntibohava biyumvira yuko Evariste Ndayishimiye ariko aratonesha abagwanyi bo kwa Kisekedi kuruta uko atonesha afata ingabo ziwe. Hanyuma ngiriye ko ngira nako ngene mwokishura mbega abobo bariko baridoga ko bagenda no kuraba ukuntu abandi bafashwe neza babihera he bagirira ishari gute abandi bantu bo hanze kandi bari bafise izindi nzira zo kuvyishuza nabo ko bafatwa neza. Urakoze cyane kuri no tubazo tukomeye gose. Hariho umwe mu ba generale bo muri ico gisirikare je nabajije ikibazo kimeze uko nyene ingene avyibaza ingene yanyishuye yagize ati buriya ingorane turimo kuva muri 2015 ziri ku rugero abantu batari bake batiyumvira. Hari ijambo musenyeri w'Igitega w'ico gihe mwibuka musenyeri mukuru Simoni Ntamwana aho yagira ati hamwe hobaho ico kiringo ca gatatu ca nkuru nziza hoba ari kutugira abaja. Rero uyu mu generale kandi ari mu bagwanye muri CNDD-FDD bavuga ati iri jambo naho abantu baba batakigibuka cyangwa batakiri agaciro rifise ati buriya naho nyene twateye tuja. Ati buriya kuba kiringo cyarabaye ubuja burya twarateye tubwinjiramo. Aca yibutsa akantu kamwe ati sinzi ko abantu bumvirije mu minsi heze President Ndayishimiye avuga ati ku gitoro kibura ati mbega ico gitoro coco kike kibaho tako gakeyi kabaho mbega abantu bariyumvira iyo kava. We niko yabajije ati ico kibazo mwaracyumviye umunsi abaza gutyo mbega ako gatoro gake koko muronka muriyumvira iyo kava. Niwe yacagira ati turi mu gihe Uburundi busa n'ubwinjiye mu buja bwa Kongo. Aturiha uyu munsi ni perezida wa Kongo. Rero iyo umuntu yagiye mu buja abana basobuja wiga kubafata neza kurusha n'abana bawe. Diko iyo uwo mu generale avuga ati burya rero ntimutangare ko abakongomani abakira akabafata gutyo nivyo bitarana batwaramwo biri mu byo akoresha mu gusigura kumbura amafaranga bamuha atari make iyo ariko arayajana. Murumva ko ari ibitaro bizimvye cyagenda kuvuga ati amafaranga mwampa yahereye muri ibi byo kuvuza aba bana banyu kandi murumva ko ndabafashe neza ni mu birabi ingene bafashwe. Yaravuga ati abasirikare nibamenye ko bonyene batamenye kwigobotora muri ubwo buja bazotera babona ibisumba n'ivyo bariko barabona gushikaho bazotinda bakumvishwa ko bari munsi gose y'umukongomani ataho bahuriye kuko umukongomani ari wariha ni wari sebuja muri kino gihe. Uko niko wagerageje kumfasha kwicora ico kibazo yacishuye we kandi numva nanje ntoja kure yavyo. Uburiha niwe ariko arafatwa neza abandi babaha ubuvunjivunji buvuye ku meza ya chef. Niko numva ikintu cyo kwishugwa ku basirikare baza kubaza ivyo basoma inkuru nabo bakagenda kwirabira bakaraba uko bimeze nuko muri kino gihe bazi kuko kuri badashobora kukuvuga baragenda bakavyirabira ko vyo bari vyo. Ni kenshi ndazi ko nunga bitaza kubura baza gusubira kubimbaza bati none abasirikare baza bararira bidoga gusa aribo bari gukiza igihugu barindiriye iki. Kumbure ico nico kibazo gihambaye kihari. Abasirikare bafise abanishura ntibafise igihe bishurira niyo twebwe tumenye ko bagira bishure kenshi biba vyapfuye. Kumbure bafise igihe cyabo cyo kwishura mugabo abasirikare nabo nyene babikora gutyo kuko bazi ko badashobora kuja kwibaza prime niyo ngabo babibajije ko boshobora kugira ingorane zikomeye nabo nyene. Murakoze Pacifique Ntahazwe. Emmanuel Nderimana reka namwebwe tubagaruke kuri ako kabazo ko abagwanyi b'abakongomani atari abasirikare bavuzwa n'igisirikare c'u Burundi ivyo mwebwe nk'umunyepolitiki aco mu binegura canke aco mu bishima ku bwanyu bivuze iki ku bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Kongo? Ego murakoze Alice.
ko bagwanyi ba Kongo bafatwa bakundwa kazwa i Burundi bafatwa neza n'ibindi biri muri ivyo nyene Pacifique yavuze. Hari ijambo yavuze rya nyuma risigura vyose. Ku meza umwana wa shobuja ni ufata neza kurusha abana bawe. Urumva rero igihugu c'u Burundi kuva cinjiye muri iyo ntambara yo kugwanya M23, bo bagiye bavuga ngo bagiyeyo mu ruhare rw'imigenderanire y'ibihugu bibiri, ukumvikana kwa gisirikare n'ibiki, ariko imyaka bamazeyo, igihe bamazeyo, abantu baramaze gutahura ibitari bike. Cambere bagiyeyo kubw'amafaranga, pana amafaranga y'abasirikare, amafaranga ya nyakubahwa mukuru w'igihugu, kuko umusirikare wese afise ayo amujyako, hanyuma bikitwa ko umusirikare nawe hari ayo bazomuvungurirako, ariko yama yasamye nk'umwana w'inyoni ntaronka n'akavunji. Urumva ko vyose vyagiye mu bintu vy'urudandazwa, ariko aho vyaciye bidusigira mu bwenge ni gute umusirikare w'umurundi yemeye kuja ku rwego rugeze hiyo, kumupfukamika bigeze hiyo akemera. Ni ibintu bisanzwe kuba bakomeretse hariya baza kuvugwa, ibyo ni bisanzwe. Ni bisanzwe, ni nk'uko bo batwara no kubavuza mu Buhindi canke ahandi, canke muri ibi bihugu vya hafi muri Afrika, bakabatwara za Nairobi, bakatwara Tanzania canke mu Rwanda. Bahisemwo mu Burundi niyo migenderanire nyene bafitaniye. Sikindi kandi murazi yuko iyo ntambara naho bayise iyo gufatana mu nda mu bijanye n'imigenderanire, ababirabira hafi bahavuye basanga hari ikindi kintu kivugwa gake, ariko niko bimeze. Iyo ntambara yabaye yo kuja kugwanya abatutsi muri rusange, ko bavuga ngo aba M23 n'abatutsi bakabitirira kuba abanyarwanda, bakabambika byose, ariko ico tumaze kubona coco bagize amahirwe, bagira inguvu zirengeye igisirikare c'u Burundi nabo bafashanya, aribo basirikare ba Kongo, ba FDLR, ba Wazalendo, kuko iyo bariko bakubitwa ku mugaragaro, twese tubona, twese twumva. Naho rero kwanza abagize n'amahirwe bakaja mu bitaro i Burundi, abashoboye kurokoka bagakomereka ni bake, ugereranije n'amakamyo atahana ibiziga. Abashoboye kugira amahirwe bakaza kubahamba mu binogo rusangi Burundi, abo baragize n'amahirwe yo kuba barahambwe mu gihugu cabo. Abandi bo babaye ifumbire ku misozi ya Kongo. Umva rero iyo bajije uti kubera iki baza ngaha bagafatwa neza kurusha abarundi, ni rwa rudandazwa abakongomani bahagwariye. Ubu turacashakashaka kugira tumenye tuti umugwayi umwe Kongo imurihira ngahe, kuko umugwanyi w'umurundi ajayo twaramenye ko Kongo itanga $5,000 ku kwezi. Ubu turashaka kumenya ayo babishurira iyo baje kuvuzwa ngaha. Urumva rero ni imari, ni business bagize, bimwe abarundi bita ngo na madiri. Urumva ndayishimiye nabo bamufasha gutwara mu gisirikare, kuko niwe komanda mukuru wa gisirikare, bari kwidiri ryo kudandaza abana b'abarundi. Twame tubisemerera kuva kera tuti nyabuna ni mucakenge mufungura amaso, ariko murabona aho bigeze, ko hageze naho mu bitaro bataronka umuti. Hageze nego barawubona, ariko bawuronka ryari? Murumva kuvugwa utajya, witwa ngo umusirikare w'igihugu, witwa ngo uraririye inko y'igihugu, umuntu akakugira umuja uvise inko. None tuvuge tuti ikibazo kiri kuri inde? Ubwo rero reka mbe ndagejeje ngaho, ibindi turashobora kubandanya. Murakoze Emmanuel. Sinzi ko hari kandi kabazo ari si bagira umubaze.
Akabazo kandi nagaruke gatoya kuco Pacifique yavuze mu kanya ku bijanye n'amakuru atangwa ava mu bitaro Tanganyika Hospital aho reko havurizwa abo bagwanyi bava muri Congo. Twarabonye mu minsi iheze Pacifique nahazwe urwandiko ruriko ruraca ku mbuga ngurukana bumenyi rw'abarongoye ivyo bitaro aho bakebura babubwira abavurira muri ivyo bitaro ko kizira ikaziririzwa kumena amabanga y'ibitaro canke y'ababa bariko barahavurirwa. Ivyo muba mwibaza ko vyoba ari inyishu ku makuru muba muriko muraronka ava muri ivyo bitaro muyahawe n'abasanzwe bahakorera? Ikibazo mwakibaje jewe? Ego. Okay. Ku bwanje nta muti nta urimo. Ni kimwe navuze nti abarundi barabona ko hariho ibibazo bikomeye. Mbere n'aba baganga ubaravye bariko bararenganywa kubera ko akazi kabo baragakora. Nta numwe bariko baragiriza ngo yaranse kuvura umugwayi bamuzaniye. Bose barabavura neza uko bisabwa. Noneho mu bitaro vyigenga murazi wanze no kuvura umuntu ahubwo ko woca wirukanwa wewe nyene. Ikindi ko bibaza ibibazo k'umuganga ahaba ariko arakorera bishika nawe akibaza ikibazo cahari c'ivyo arimwo, ivyo numva ko bisanzwe. Ndibaza umuganga bariko baratera amabombe baramuzanira ubugwaye niko mugabo ntareka kwibaza ati aya mabombe ariko aravahe, mbega jeho umutekano wanje uracyarimwo, ntareka kuvyibaza. Rero uko bimushikira agira ati aba bagwayi banzanira bakampa ivyo twandika ku mafishe mu nyuma bakambwira ngo bihindure ntusubire kwandika ivyo n'abagwayi nyabaki ibi bintu biri kuberanyegezwa nibiki, mbega kuri jeho nyene muri kazoza kanje ibi biriko birakogwa aha ntibizonkorako, nta kibi bizonzanira. Umuganga n'umunyagihugu nk'abandi iyo hageze kubaho mu buzima busanzwe. Rero ko yibaza ibibazo nk'abandi barundi bose birumvikana, mugabo ko akora akazi kiwe mwibanga. Nababwiye ko biduhaye bavuze bati amafishe ntimuyasohore, nimwirekane abo bantu amazina yabo ivyo bagwaye n'ingene turiko turabavura, ariko ikibazo kihari mu cerekane ikino gisirikare kiriko gikora ibintu kitanavyemanga tukabona kidukoresha amakosa ntituzi ivyo ari ivyo birumvikana ko uwo muganga ategerezwa nawe kwibaza ivyo ariko arakoreramwo ivyo ari vyo. Ego. Akabazo gakurikira Pacifique kumbure na Emmanuel araheza akishure na kabazo kajanye n'amagorwa muvuga ko ari mu gisirikare cy'u Burundi. Yo magorwa muvuga nayahe, ivyo bidoga nibiki, mbega hidoga bari mu gihugu canke abari muri Kongo, kuki byitwa ko ari amagorwa, mbega umusirikare aragira amagorwa nawe yatezwa guhagarara rugabo akagwanira igihugu bigenda gute? Akabazo ka kabiri na akabazo mwariko muravuga kuri ico nyene kijanye abavuga ko buba araba FDLR, mbega hari amakuru mashasha mufise kiretse ayo mwavuze abantu bashobora kuba baragiye bakumva ururimi bavuga, iyo migendanire muvuga baba bafitaniye n'ingabo z'igihugu, hari ivyemezo mufise ko vyabandanije ari bishasha canke ni ivyo byo kuvuzwa gusa, hanyuma nimba biruko nizahe nkurikizi ku mutekano w'ibihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini? Utubazo mutwishura mwese Pacifique murashobora gutangura. Ego yakoze n'ubu n'utubazo dukomeye cyane n'ivyashika ugasanga mpejeje kwishura hariho ico ntaciye ko muze kunyibutsa. Tuvuze amagorwa y'abasirikare n'amagorwa abo nyene bivugira, nivyo umusirikare arashobora kugira amagorwa y'umusirikare kenshi ava ku barongozi babi. Iyo umusirikare buriya uko bakoze, abasirikare bakoze bafata batwara nk'abavyeyi, ni bahakwa kuba ku rugero bakujya umwana mu rugo afata ko se amukingiye yitwararika ivy'inge nabaho vyose, hanyuma akamutuma ivyo akora akabikora, nimba murungika ku ishuri akaba azi ko yiga, mugabo atashe akaba azi ko muhira ashika afungura, akaba azi ko mu kuja ku ishuri uniforme bayimuhaye, akaba azi ko kaye akenewe bayamuhaye, ibikoresho vyose vy'ishuri, amafaranga y'ishuri yose yarishwe n'umuvyeyi. Umusirikare nawe abaho gutyo, afise ibanga rikomeye ryo gukingira igihugu, mugabo ca gihugu naco kikamwemerera ko kizomukingira, ko kizomwambika, ko kizomutunga,
ko kizomuhemba kikamutungira abiwe, ko bishitse akagwa mu mabanga bamutuma, ko igisirikare kizomushingurana iteka kandi kigasigara kiramurabira abiwe. Igihugu kimwemerera ko kizokwama kimuha iteka ibihe byose, nk'umurundi adasanzwe yitangira igihugu, aba yarahiye kuzokingira igihugu. Umusirikare hariho aho bigera bigatangura kumugora iyo abonye ko nk'ibikorwa arungitswemwo bimuha kwibaza ko akiriko agwanira inyungu z'igihugu nyene, nuko ivyo yarungitswemwo vyoba ari bindi. Ubundi muri wa mutima wuko afata amutwara nk'abavyeyi, ico kibazo ntikiza. Ubundi umusirikare arungitswe mu gikorwa agenda uko babimutegetse akabikora, kubera ko azi ko ba bavyeyi babona ineza y'igihugu. Mugabe iyo bishitse nawe akisanga ivyo bamurungitsemwo bitanguye kumutera ikibazo, burya amagorwa yiwe nyene naho ahera, iyo bishika akabanza kwibaza ivyo arimwo ivyo ari vyo. Muribuka bakija muri Kongo batanguye bagenda bambitswe umwambaro w'igisoda ca Kongo, ibendera rya Kongo, bakagenda atabigwanisho bafise, ngo nimugende inkoho muzozironkerayo. Bashikayo bamwe bakaronka inkoho bagasanga ntizikora, baja ku rugamba bakagenda kugwanira hamwe, nabo turiko turavuga baba ba FDLR, ahandi abo bitwa ba Wazalendo, hariko haratangwa amakomandoma, bakumva hamwe indimi ziriko zirakoreshwa ntibanazitahuye. Bagera ku rugamba bagasanga abo bajanye bahunze, kumwe bavuga ngo roprimo vy'igisirikare, batabanje bo kubabwira, bakisanga basigaye barawota bonyene. Muribuka ahandi basanga basize inyuma nk'abo ba Wazalendo canke abasoda ba Kongo, abafatira nk'agatumba, mwebwe nimuhagarare hajya n'inkoho zikomeye za Medapui, mubandanye musatira uwo tugwana, natwe dutere tuje imbere. Baje imbere mu nyuma bagasanga umwe basize inyuma ariko arabakingira yabataye, n'inkoho yazitaye. Umwe bariko baragwana niwe yagarutse arafata vya bigwanisho. Umusirikare w'u Burundi yagira ngo agarutse hamwe yasize bagenzi, bagasanga ahubwo hafashwe n'uwo bariko baragwana. Abasirikare batari bake b'u Burundi barahahonera gutyo. Ayo n'amagorwa azwi baboneye ku rugamba. Ayandi magorwa bahaboneye mu ntango, muribuka ko n'ivyo nayo mafaranga bitwa ko bahabwa twarudufaranga tw'ubusa, babaha amadolari 50, nayo bikagorana ko bayaronka, bakayabiba, ibifungwa bakavyibwa, bakabura ico bafungura. Ico gihe muyo ngene bagumye basemerera uko twabishira habona, niko mu gisirikare baza barahindura, bakaca badugiriza nk'utwo dufaranga bariko barabaha, akabikindu kiza kirahinduka kubera ko tubivuze ko. Noneho mu nyuma uwabatwara abasirikare bose bari muri Kongo, uyu generale batazira muzinga Erindi zigiye, aha batanga itegeko ryo kwaka abasirikare b'u Burundi bose amatelefone, kubera ko baguma bashira habona akarenganyo bariko barakorerwa ku rugamba. Ayo niyo magorwa ya mbere bahereye ko. Noneho batangura ivyo gupfirayo, bapfirayo bamwe bakabatayo, imiryango yabo ntibwirwe ko bapfuye, ko ababo bapfuye, abagwayi bakagira ingorane, abatabarutse ku rugamba aho vyari bikomeye bakaca barungikwa mu Burundi, bamwe bagashika bapfungwa, bamwe mu ntwazangabo ku rugamba bakikekwa, ati wewe haje wawe batsinzwe muri kompanyi kubera ko wewe uteza kuba uha amakuru aba M23, ugusanga azize gusa ko ari umututsi. Rimwe na rimwe ugasanga nk'uwategetse Ropri yari umuhutu yavuye muri CNDD-FDD, umwe mukuru yaza kuvuga ati burya vyakozwe n'icegera canje, bagituma ko mu Burundi akavuga ati n'uyo ingo mwese muce mupfungwa, kuko ntibemera ko amakosa yoja ku mu ex-FDD. Ayo n'amagorwa babayemwo abasirikare. Haza gutsindwa guhera muri Nord Kivu, baramanuka Sud Kivu, muribuka bafata ikiyaya ca Rusizi. Noneho ingwano rero iherutse ibereye mu Minembwe. Iyo mu Minembwe niyo amagorwa yabo akomeye ariko aravugirwa. Mu Minembwe nsubiremo ko twaramaze kubivuga mbere nk'uwibutsa gusa, ingwano zarabaye cyane mu kwezi kwa gatanu, gira no mu kwa gatandatu ziramera nk'izicureshe. Mu kwezi kw'indwi hamwe tubonye berekanye Burundi ngo ibigwanisho bidasanzwe bafise, ingabo zidasanzwe force speciale basigaye bafise, niho bukeye ibara risa n'iryaciye rigwa ku basoda b'u Burundi. Izo ngabo zidasanzwe zirungitswe zaragiye kugwana ngo nk'imisi nk'ibiri,
zivayo ziruka zishika zurizwa n'ubwato zirahunga. Abandi basirikare nabo nyene bavayo biruka, yaba Minembwe yaba hitwa Point Zero, hose bavayo bahunga biruka baruhukira Baraka, kiretse ko abandi basirikare basanzwe bo baciye baguma Baraka, bamwe bitwa force speciale baca barahunga. Ari naho mbere bamwe mu basirikare bandika bati twebwe vyaratuyobeye, batuzaniye ingabo zitwa ngo nizo zikomeye, ariko nizo zahunze ubwa mbere zica ziranahungishwa, none twebwe dutegekwa Pacifique ngo umuntu gusubiramo. ngenda baciremwo Pacifique umuntu ariko arumviriza muri ko muravuga ko abasoda b'abarundi bahunga, abasoda b'abarundi birutse, tuhora twumva i Bujumbura umuvugizi w'igisirikare nawe baratuza ariko aravuga ko igisirikare gifise ingabo zikomeye n'abandi begera ubutegetsi, wumva bahaya igisirikare cy'u Burundi nta wavuga ati Pacifique nukuri sumurundi aranka igihugu aranka ingabo z'u Burundi, ubundi ntiyo kwamye abakura kwa gasambara avuga intege nke bafise, yo kwamye ahubwo avuga ko ari abantu bakomeye bazi intambara. Kuja kubesha uba uri kufasha ahubwo umwansi w'igisirikare, kuko abasirikare ubu nibo bavuga ivyo. Jewe nta na kimwe noshobora kumenya abasirikare bo nyene batakimpaye, ntabyo noshobora kumenya. Sinoshobora kumenya ubwo buzima barimwo uko bumeze. Ubu rero nibo bivugira aho bari, bati twebwe twavuyeyo twiruka, mbere bakivayo bati n'amaposition atari yafashwe na M23 atanatewe twarayataye yose turiruka. Hanyuma bamaze gushika Baraka bababwira bati oya gerageza musubire basi kuri aya maposition twigwaneho na M23 bataje gufata. Ariko kugira ngo nayo bayemere kuyasubira ko yo bari bataye atanatewe, bavuga bati harinze kuza kubemerera ko batazosubira kubarungika kugwana, ngo badashoboye gukorora ngo drone, hari drone bavuga ngo ibabangamiye ku rugero bagira bati naho mwogira gute iyo drone ikihari twe ntituzosubira kwemera kuja kugwana. Mu mvugo yabo bavuga ngo CH4 iyo drone ngo niko yitwa, bati iyo drone irababangamiye gose, aho bari hose ibatera uko ishatse, atabasigara nabi bayaretse tibahunze. M23 kenshi nabareka bahunze kareka bakagenda, atari kubundi yavuga ati ngaha uwo hava n'Imana izoba yaharuye gusuravye ibintu tuba turiko turabamwe. Atanu batera ukabona abantu 40 barapfiriye rimwe. Tiyo Minembwe ntushobora kuvuga ibitigiri by'abantu twahaburiye uko bingana, ibiziga twatayeyo tutanatahanye, ntushobora guharura ibintu byatubayeko, ibigwanisho abo bagwanye bafashe, n'ibintu byabateye ubwoba gose. Ati uyu munsi umuntu atugoye bose bavuga ko ari Colonel Jeconias Nihora imbere uyatwara iyi division nyene yitwa kwigwanira muri Congo, niwe aguma avuga ngo dutegerezwa gusubira kugwana. Ati kuko tutagwanye haniho hacaza rero ico bagwanira icarico, kuko babwira ngo tutagwanye tuzojustifia gute amafaranga ya Tshisekedi, no kuvuga tuzosigura gute amafaranga twahawe hanyuma tugaturugamba. Vyukuri niho navuze cya kibazo bagira bati turacagwanira igihugu canke tugwanira ibindi bintu, bagwanira inyungu z'amafaranga, abantu ariko baronka amafaranga kandi abasirikare bo batariko barahembwa. Nico kibazo, nico gituma bavuga ati morale yacu yose ubu yaraheze, morale iri hasi cyane ntayo dufise. Hari n'uwambwiye ati ubu tugeze ku rugero abasirikare basa n'abariko baratugumukana, bamwe ukabona basigaye banywe inzoga bakaboregwa, abandi hari abatanguye kwirasa, yavuze uko hari abatanguye kwirasa kubera umwiheburo, babona ibintu turimwo bitagiriye biva niyo bija, bakabona kandi ko n'igihe bonategwa ubuhoho bari iruhande ya Tanganyika batabona n'isaganirizo iyo rizoca rija, babona iyo bazohungira. Baravuga kandi bati mu magorwa nyene twaboneye aho hariho nk'ibataillon ya 29 yari imaze gihigwanira muri Minembwe. Iyo bataillon yari imaze kubura abasirikare barenga 100 kandi hamaze igihe kinini. Niho biyumvira bati reka tubazanire bataillon ya 27 Tafok yahora muri Karemi abariza kubacungura bo baveho. Ati bagishika niho baciye bicwamwo 40 batewe iyo bombe. Ibintu bitubana urudubi. Atubu hariho abandi bataillon ya 11 nayo nyene bariko barondera kugombora, ariko abantu baracitse intege ngaha ntiworaba nta kamurari na gato dufise. Urumva abasoda bavuze amagorwa rero nayo umusoda atacumva intambara arimwo yariyo,
umusoda abona ko adafise ibigwanisho bijanye n'urugamba bamurungitsemwo, umusirikare abona ko atitwararitswe n'umwe yarita umuvyeyi, ubabona ko ari umudandaza ariko aramugurisha gusa, umusirikare amaze kuba muri ivyo bintu nta magorwa ariho asumbayo umuntu w'umusirikare. Umusirikare amaze kugira ati ninapfa n'abanje bashobora kutazomenya nuko napfuye, igihugu nta teka kizompa mu kunshingura, abanje ntibazosigara barubahirizwa nagiye. Ayo niyo magorwa y'umusirikare. Ndabona Alphonse Rugambarara yashyize ku murongo, ntitwari bwamutore ku biganiro gitangura. Alphonse Rugambarara, turabaye ikaze mu kiganiro, tubane namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ngoye gatoyi gushika hano ariko ubu turi kumwe, nta kibazo. Murakoze. Ngira ngo twariko turavuga ku bijanye n'abagwanyi bo muri Kongo bariko baravurizwa mu Burundi, bavuzwa n'igisirikare c'u Burundi. Sinzi ko mwagiye muradukurikirana. Abatumire bariko barishura ku kabazo mugenzi Gilbert yahejeje kubaza, sinzi ko mwakumvise, twabasubiriramwo kugira ngo namwe mubwire ico mushikirije kuri utwo tubazo, hanyuma dutere tubandanya muri kino kiganiro. Mushobora kukansubiriramwo ko nashitse ahejeje gushikiriza ibibazo. Byose mushobora kunsubiramo gatoya. Alphonse Rugambara, nibutse yuko muri umuganga, ngira mwaravyumvise canke mwoba mwavyumvise canke tubibibutse mu nkuru twavuze y'abariko baravuzwa, abavurizwa ku bitaro vy'abikorera utwabo mu Burundi. Hanyuma ntimwibaza nk'umuganga, iyo abantu b'abaganga bakora ku bitaro mwene ivyo, hakaba hariko haravugwamwo abaje bavuzwa abanyamahanga bifitaniye n'imvo za politike yo mu karere, ko bishobora kubahungabanya mu mwuga wabo nk'abaganga. Ico murakivuga ko iki? Akabazo kandi nari nabajije, ngira Pacifique bagiye kukishura, mugabo Emmanuel araza kukishura, canke ngira Pacifique ntiyasubira mwebwe nk'umuntu akurikirana ibibazo vy'umutekano mu karere, ntimwibaza yuko ibi bintu bivugwa bibandanije uku, yuko bishobora kubandanya bihungabanya cyane umutekano no kugira inkurikizi mu karere? Inkurikizi mubona nizahe? Ngira nabajije tubiri, muragerageza mutwishure two tubazo, kandi na Emmanuel aza kutwishura. Urakoze cyane. Ku bijanye n'ikibazo cy'ubuganga, hano kuri kubitandukanya, kuko abaganga barafise indahiro barahira mu gihe baronse ubuhamya bwo kushobora kuvura. Izi bita ngo ingwano y'isi yose n'ibindi, ayo mategeko arubahirizwa cyane. Hariho amategeko y'ingwano, harya niba mutabizi, hariho amategeko y'ingwano. Umuntu yakomeretse, yasinzikaye, ategerezwa kuvurwa, naho yo bari mu minwe yanyu, ari umwansi wanyu, icambere mukora nuko mumuvuza. Ibi rero birya umuganga yavuze,
ari ikibazo namba. Ari mu bitaro byiwe siwe yagiye kubatora ngo bazane, bazanywe n'abandi ku mvu zabo ari za imyaka myinshi cyane kuva muri 1990 hari ingwano zadutse muri ibi bihugu uko ari bitatu. Iyo umuntu ariko ariga ibijanye na geopolitique arashobora kwibaza ati mbega izi ngwano zaje gute, zivuye hehe? Twosubiramwo na kure ariko dutangurire kuri 1990. Muri 1990 murazi ko ari ingwano yatanguye mu Rwanda, abashaka kubohora u Rwanda baje bava muri Uganda, bari indani mu gihugu, bavuye muri iyo mihingo kubera ikibazo ca mbere cyo muri 1959. Iyo ngwano itanguye mu Burundi harabaye naho nyene amatora, mwibuke kandi ko ku bijanye na Afrika yose twari mu biringo abakituganza ngendi sindi kumwe n'abavuga ko twikukiye burundu, oya. Abakituganza mu mpande zimwe zimwe badutegetse kuja muri na gatatu, baravuga iby'ihonyabwoko, baravuga ibyo gukura ubutegetsi no kwica umukuru w'igihugu. Ingwano rero ikiratangura yo mu Burundi yari ifise ibyo bisana n'ibyo mu Rwanda. Iyo mu Rwanda irambuka imbibe igenda no muri Kongo. Muri Kongo naho ingwano naho nyine kiratangura muri 1995. Aka karere kose kari mu ngwano gushika n'ubu. Ayo ma alliance turiko muravuga ngaha yatanguye muri icyo gihe 1993-1995. Turabe rero neza ivyo fashe cyane cyane bafashe ya mbere kugira ngo bashire hamwe abashamiranye muri Kongo nabo muri Qatar, hakazamwo mwumvise abarusiya baza mu Burundi. Amakenga ntiyobura ko aka karere kokomeza mu ngwano kandi ikaba urugendo bihaye bonyene mu gushira hamwe abanyekongo n'u Rwanda na Kongo. Ubu basamajwe n'urundi rugamba rukomeye rwose rwo muri Iran. Umenga ivyo ngaha
bariko baravyihoza gatoya ariko si no kuvyihoza. Dusubire turabe ni Burundi, tuvaniye kuri Lavrov yagize visite Burundi, turashobora kuvuga na vice premier ministre wo mu Bubiligi yaje mu Burundi, kandi amatwi adusumira ababiligi barafasha cyane muri iyi ngwano. Tutibagiye nuko n'abafaransa bigeze gufasha, ntituzi yuko bagifasha n'ubu, baronka irwanisho mu Burundi, kandi Union Européenne yari yarahagaritse imfashanyo ku Burundi. Urumva rero yuko murumva mwese ngaha yuko iki kibazo kiri hakurya y'ibihugu bitatu, byatanguriye mu bihugu bitatu, ariko ingorane by'ukuri nyamukuru tugiye mu mizi yose, je novuga ko ari ingwano ya liberation igikomeza kuva muri 1991 1961 mu Burundi, ibyabaye muri iyo myaka yose hama hariyo ukuboko k'umunyamahanga. Aha niho no vuga nti ayo makenga wavuze mu kibazo cawe arahari n'ukuri arahari. None ikibazo coba gisigaye ni gute twebwe twokwigenza kugira ngo koko izo ngwano ejo n'ejo bundi zohagarara, abarundi abanyekongo abanyarwanda tugasubira kubana neza nk'uko byigeze kuba muri kahise kaha. Amenya neza intere zacu nk'abanyafrika, tuba dukwiye kumva yuko ahanini ari twebwe dukwiye kwicara hamwe tukumvikana ingene amahoro yogaruka muri aka karere. Niyo nzira nyayo, n'ayahandi ivyo bidashobotse ingwano izokomeza gushikaho abantu bazoteba bagatahura yuko ingwano atakamaro, atari ukwica abantu, atari uguha uburenganzira abanyamahanga kuguma batujya batwicayeko. Nta yindi nzira kuri jewe mbona atari iyo. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Emmanuel Ngiramwo. Amagorwa y'abasirikare avugwa guteho abasirikare b'u Burundi baba bafise amagorwa, ahubwo ibyo ariko namwe mubibaza mubizi mutabyirengagije. Abasirikare b'u Burundi mu basirikare bose bo kwisi naho twumva ngo hari intambara hirya no hino, hari ibihugu biriko bigwana intambara, abasirikare bazi cyabajanye kugwana, bazi ko bahagurutse kugira ngo bakingira igihugu cabo. Si cyo kimwe no mu Burundi. Mu Burundi nababwiye nkitangura yuko babashize ku isoko n'urudandazwa. Ikosa ryabaye nuko baberetse inzira yo kubona amafaranga byihuta, nabo bashora umutwe tangura byo kwitwa bari gufatwa neza,
ariko twarumva abasirikare bahawe n'isukari kuri gata amazi bakanywayo mu myonga murabona ko muri Kongo kumbure ijwi rya Emmanuel Nderimana ntiriko rirasohoka Alice mu kurindirangira ko ico kibazo tugitorera inyishu ngira twoba turabaza utundi tubaza abatumire hanyuma niyagaruka tumwongere ijambo Go ngira ngo yagize ikibazo ca connection ko ndabona yamanutse ngira ngo yosubira akadusaba tukamuduza mu nyuma tusubiye kubana nawe hanyuma dutere tuja mu gice ca kabiri ca kino kiganiro imbere ko tuja mu gice ca kabiri nari mfise akabazo nagira mbaze abatumire bose uno munsi hariho amakuru acana ko avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hariho ubwoba bwinshi bw'ibitero ngo bishobora kuba mu Burundi Pacifique Ndahazwe mu makuru mufise hari makuru muba muyafise hoba hari ibitero vyimirije ku rubuga rw'intambara muri Kongo vyifashe gute murakoze hari akantu gato nagomba banze mpiraheza imbere yuko ca ninjiraho mu kabazo mwabajije Dr Alphonse Rugambarara hari akabazo mwamubajije kajanye n'intahe twumvise zivugirwa mu Rwanda zerekana urufatane ruri hagati y'abatwara Burundi na FDLR kuva kera muganga Rugambarara yavyishuye ko ku rugero runini rwo hejuru cyane rufatiye kuri izi njyane zo mu karere ari nazo zica zisigura icyo yise amariance urufatane cyangwa ubucuti bugenda buba hagati y'imigwi itandukanye rero aho yariko arasigura ingene mu Burundi habaye byo mu 1993 hakabaho abasende DFDD batangura urugamba ingene baca bafatana nabo mu Rwanda rero muri izo ntahe zavuzwe harimwo nk'intwaza ngabo imwe yo mu gipolisi cy'u Rwanda avuga ingene ni ntahe zabaye mu mahuriro bakoze mu minsi heze bise Unity Club niho iyi ntwaza ngabo ivuga yoye ko yari mu gisirikare cy'u Rwanda ca kera hanyuma igahunga ikavuga ingene bakoze FDLR we nyene yarungitswe mu Burundi aravuga ko yagiye muri Bujumbura Rirara aravuga ko yagiye kwigisha aba CNDD-FDD baringira bakira aba FDD sinzi gusa canke CNDD gusa bagitangura abari waja kubigisha igisirikare abari waja kubigisha gukora nk'ibi vy'amakompanyi amapeloton kubigisha ibintu byose ngene bavyubaka arivugira we nyene ko bakoranye nk'igitero cyabaye Iteza ico ni gitera abantu bo muri iyo myaka benshi bazi aba CNDD-FDD bateye ihunguriro ry'icayi ry'Iteza bakica abantu benshi abatutsi bose bakora muri iryo hinguriro ndibuka yuko na Perezida Nkurunziza hari ntahe yigeze kuvuga itabananije ivugwa cyane ahavuga umwana yoba yamuhungiye ko ico gihe mubona nk'umuvyeyi yavuga ko yamuhungiye ko yoba mu Imbugita ko biri mu bintu yagumye abona kenshi niyaryamye byamugoye gose ko bimuheramwo rero ico gitera abantu baracibuka iyi ntwaza ngabo uyu munsi iri mu gisirikare mu gipolisi cy'u Rwanda yemeza ko yo nyene yabaye muri ico gitero imaze kwigisha abasende DFDD kubaka umuhari wabo mu nyuma araheza arasubira mu inyuma mu bikorwa vya FDLR akavuga ingene yagiye gutera u Rwanda mu Rwanda ingene yahavuye afatwa n'ingene mu nyuma yahavuye yishikana ahubwo akinjira mu ngabo z'u Rwanda nk'iyo ni ntahe yavuzwe yerekana urwo rufatane kururiho kuva muri za 94 ubundi yatanze intahe nawe nuherutse gufatwa mu bitero ngira yafatiwe ngira mu bitero vya Goma we yafashwe yari umukoronere yarakomeye muri FDLR aravuga ko amaze gufatwa ingene yakiriwe ingene hari inyigisho bahawe ingene avuga ko bamuhinduye umuntu mushasha akacavuga nawe
intahe ziwe zingene FDLR yakorana n'abatwara Burundi wewe ni mu gihe cavuga kuko avuga mu bihe vya 2015 2016 avuga ko igihe bica General Atanazi Kararuza igihe agandagurwa ko yari i Bujumbura ko ihoteli yarimwo yari kumwe n'abateguye kugandagura General Atanazi Kararuza kavuga ati je niho nari ivyo twabitegura turi kumwe naravyumva babiteguye turi kumwe bara ni ibindi bije ngira kumbure bisigura urwo rufatane ko rusanzwe ruriho atari urufatane ruvukiye muri intambara iri kwera muri Kongo ko hasanzwe hariho imigenderanire ikomeye cyane hagati y'aba FDLR n'abatwara Uburundi bo muri CNDD-FDD muribuka noneho ko tumaze gusigura ngaha kenshi nk'urupfu rwa Ernest Manirumva muri societe civile yari cegera c'umukuru wa RICOM ko twama twibutsa ko ibyo ariko aratohoza ko byatumye yicwa ari bigwanisho vyagugwa n'igipolisi c'u Burundi ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi bikaca birungikirwa aba FDLR muri Kongo n'urufatane ruriho n'imigenderanire iriho ikomeye cyane kuva kera si ibintu bishasha bijanye n'intambara y'uno musi ikindi gikomeye turiko turavuga ibi nuko ingwano yo muri Kongo aha tuvuga amagorwa y'abasirikare ntihagaze gusa mu kurondera amafaranga hariho ikibazo kiri ideologique kuba basangiye ivyumviro bimwe byo gukumira vy'ugwanko biboneka ko ari byo kwanka abatutsi barabihurira ko ivyo hanyuma bikaca bihurira rero kandi ko ari n'igihugu gikenye cyane muri kino gihe gikeneye amafaranga abategetsi bakeneye amafaranga bakagira kugwana bahujwe n'ivyo vyumviro bahuriyeko ariko kandi hakacajamwo ko Burundi bugenda buri sumi kubera bwo bugenda busega muri iyo ntambara abategetsi b'u Burundi bagenda basega bagenda bavuga ati Tshisekedi uraduhangahe ubundi yaba vyari kuguherera kuri ideology gusa bakagenda bangana bose ari abagabo kumbura abasoda b'u Burundi ntibo baye bafise amagorwa bafise nkayo bafise mugabo kuba bajyayo mu ngwano batumva bamwe isa n'izobahama nabo nyene kurundi ruhande naho bakagenda mu ntambaro bitwa ko barusangiye bo bitwa ko ari nk'abaja biwe kica kibi kibazo ku basoda b'u Burundi barindira umwe yabagurishije ko azohembwa amaze guhembwa akagira ica bahebera nabo nica sigara nawe niho haca hava ku musoda w'u Burundi aguma afatwe nabi cyane mu bijanye n'iyo ntambara kandi atagacira afise kuko we ari umugurano muri iyo ntambara ku kabazo mumbajije ubu naho ngira kumbure kansubiriremwe neza sinihende ingene warukavuze ego nagize nti hari amakuru atandukanye ariko baca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hariho ubwoba ko hashobora kubaho itero mu Burundi ayo makuru mwo hari cyo mwamuyazi ko hari cyo hari inkuru mwamuyafise ko ibijanye n'intambara uno munsi ku rubuga byo byifashe gute urakoze mpere kuri ico cyanyuma sa n'uwamaze kukivuga ko kubijanye n'intambara abasirikare bariyo bavuga ko muri no misi atantambara bariko baragira bavuga ko aho bari kuva hafashwe point zero na Minembwe ko byukora ta rugamba nyene ubu bariko barakora bamwe barasubijwe kuri ya position nababwiye M23 natwigwa niho batari bafashe abasoda bari bahunze atani intambara yahabereye abo bamwe barahasubiye hariho bataillon sinibuka ko ari ya 33 yasa niyari yazimiye itagira yica iyo ngira barayiretse abo muri twigwaneho iyo harashoboye kuguruka ubu nayo nyene iri kumwe n'izindi aho bari abasoda bavuga ko badashobora gusubira kugwana na kivuze kiretse ngo drone ibabangamiye habonetse ubuhinga bwo kuyikorora bavuga ati ntimuduhirahire ngo mutubwire kuja kugwana iyo drone mutafise inyishu yayo cyo nico uko niko bavuga ko ata morale na ntoyi bafise muri kino gihe ata mutima wo kuja kugwana na mutoyi bafise ati nta ngwano dukeneye gusubiramwo mugihe muzo mudafise umuti w'iyo drone yatumye twiruka ku kibazo rero kijanye naho no kuvuga ko uburundi bwoba bugira buteyegwe mu minsi heze twarabonye ibintu vyadutse tariki 15 z'ukwindwi aho mu butegetsi hadutse ubwoba bwinshi bonyene barakwiza ibihuha ko uburundi buteyegwa ngo tariki 15 iyo babivanye nahonse hanyuma mu gihugu hari ibimenyetso vyerekana ko ico gihuha bakigenderako
kubera ko turiko turaraba nk'abantu bariko barafatwa muri ino misi, ibintu vyo kunyuruza abantu vyafashe umurindi udasanzwe, bigakomera mu bice vya Cibitoke, biriya bice bisa n'ivyegeranye na Kongo. Turabona abantu benshi banyuruzwa, mbere ikinatangaje kurusha tukabona ubu mu banyuruzwa hajamwo n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ico kiriko kiradutangaza, ntituramenya ico bisigura, impamvu bariko baranyuruza n'abantu babo, bamwe no kwicwa bakicwa. Ku makuru dufise hari abamaze kwicwa mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ikindi kiboneka nyene ko hari ubwo bwoba ni imikwabu idasanzwe iriko iraba. Nk'ejo mw'ijoro hari inkuru muri Fokode twashize ahabona ingene nk'amapikipiki ariko arafatwa ku bwinshi cane mu Kinama. Rero ubu buri joro baraduka, ukabona ahantu baratangiriye, barahagaritse imiduga. Kuyoba iva mu Rwanda, yari ifise ikibazo cyo gushobora kwinjira mu Burundi, no kuvuga imodoka ivuye mu Rwanda ikaca muri Tanzania ikaciza kwinjirira Kobero. Vyaraboneka ko hirya y'ejo iyo miduga yari ifise ikibazo gikomeye, bica vyerekana ko hariho ubwoba aho hantu. Twaravuze nk'abantu baherutse kunyuririzwa rimwe bashika 10 Ingozi. Abo bari abanyagitega bagiye kwijabukira, hari uwo batumye ko kubaha akazi mu Buganda, ariko mu Burundi ibyo babibonye bacafata ko abo arabagiye kwinjira ngo mu mihari y'abagwanyi. Amakuru dufise avuga ko nk'abo bantu bose bashobora kuba baciye bicwa, kandi bakicwa n'abatwara imbonerakure n'umugambwe SNDFTD muri komine Rumonge, bambaye komine Ngozi. Donc hariho ubwa mbere ikintu kiboneka kiri mu gihugu c'ubwoba. Ubutegetsi buracunze bwose, abantu buraboneka ko buri sur les gardes, buraboneka ko bumeze magabo, ko hari ikintu kibuteye ubwoba. Aho mpereye ku bintu biriko biraboneka mu gihugu uyu mwanya, vyerekana ko hari ikintu umengo barikeka. Ku rundi ruhande, mu kiganiro kindi ngira nico nyene c'itariki 12, iki kibazo cyaragarutse. Hari umuntu yakimbajije, ndababwira ko raporo y'aba expert ba ONU, y'abahinga ba ONU ku kibazo cya Kongo iheruka gusohoka, yo yivuga ko umuhari Red Tabara wasubiye gukomera, kandi ko uwo muhari uriko wegereza ku mbibe z'u Burundi. Bavuze Red Tabara, bavuga na FNL yanza abampema, ko iyo mihari babona ko yakomeye kandi iriko yegereza ku rubibe rw'u Burundi. Narongeye ndababwira amakuru nakuye mu gisirikare, narabagije nti mu gisirikare ho bafise amakuru ameze gute. N'ubu nabandanije kubibaza, bo bavuga ko amakuru bafise nabo nyene ngo abereka ko Burundi bushobora gutegwa umwanya uwo ari wo wose. Bakavuga amakuru ya nyuma bavuga ko bafise, bavuga ko ngo bafise amakuru ababwira ko abagwanyi ba Red Tabara ngo bari hafi cyane y'urubibe. Baranatomura bakavuga ngo ahitwa Sange ngo bafise ko ariyo boba bari, ntavyo nzi ko ari vyo, mugabo ayo n'amakuru ava mu gisirikare, bo bemeza ko bafise amakuru yemeza ko bariko baregera. Ikindi nabagije nk'abo basirikare bari muri za mine bahora bagwana muri Minembwe, hari ikindi nabagije kivugwa cyane, hagize nti ubu bwoba mbona buri mu BCNDD-FDD inyuma yo gutsindwa muri Minembwe kuba kuri ko kuva kuki. Hari ubwoba bafise ntigeze mbona igihe hafatwa Goma, ntigeze numva igihe hafatwa Bukavu, gatoyi twarababonanye igihe hafatwa Uvira. Yafatwa Uvira hariho abahatswe no guhunga bavuga bati karabaye natwe haturagiye. Mugabo Minembwe ifashwe, hari abo twivuganiye bavuga ko bari no mu bakomeye mu by'imbonera kure no mu iperereza, bavuga bati ubwoba buratwishe twese ngaha inyuma ya Minembwe. Sambaza abasirikare, ni iki kidasanzwe mwabonye mu Minembwe gituma abasendefite uyu munsi bafise ubwoba? Bo bagize bati buriya mu Minembwe hari ikindi gishasha twahabonye, nuko mubo twagwanye bishoboka ko harimo abarundi benshi. Ko niko bavuga abasirikare.
ati mu bantu twagwanye kandi bari bakomeye twavyiboneye twarabonye ko bishoboka ko twagwanye n'abantu bashobora kuba barabarundi ivyo vyose rero nivyo biriko biravyara kwabo bategetsi b'u Burundi uyu munsi bari mu bwoba kandi vy'ukuri baraburimwo uvuganye n'abantu barakubwira bati hariho ubwoba budasanzwe buri mu bategetsi bw'u Burundi uyu munsi ntihazwe kuri nivyo ico noshobora kuvuga aho nyene kuri ico c'ubwoba bwo gutegwa inyuma yaho point zero ifatiwe hariho ayandi makuru avuga ko uwo mugwi M23 woba uri kuratera uja za Baraka kandi bakabona ko bafashe igisagara ca Baraka Burundi bushobora kugira ingorane zikomeye ivyo vyo ntimwibaza ko vyoba birimwo mu bituma ubwo bwoba buba bwinshi ico sindakizi neza mu maraporo yose urumva ahari ntaco mfise kibitomora gutya ariko iyo aba expert babone irabivugamwo ko Baraka na Fizi zishobora gufatwa byo barabivuga ariko ko ayo ntumbero yo bihari mu minsi ya vuba ntavyo mfise yaba n'abandi ntibarabivuga muri ico gihe abantu batarabivuga baba ariko baragwana si twebwe tuheza ngo tubibavugira ataho tufise dufatira mugabo ubwoba buriho nababwiye ko n'abasirikare b'u Burundi bahungiye Baraka kandi bo nyene ko bivugira bati tugategwa Baraka igafatwa tuzoba tugowe ntitugira isaganirizo hirya yacu hazoba hari Tanganyika tuzoba dufise uko duhunga nkuko twahora twiruka tuva mu misozi tukiruka tugahunga tuzobura iyo tuja ikindi bavuga nuko Baraka ifashwe bizoba bigoye gose ku Burundi busubira kugwana muri Kongo kubera ko inzira zose zijanye n'ingene abasirikare bashigwa ivyo ibikoresho ingene baronka ingene bo nyene bajana abandi biyongera canke bakurayo abakomeretse n'abapfuye ati izo nzira zizoba zugawe kuko twakoresha ikiyaga cya Tanganyika twagenda n'ubwato ibintu byose dukoresha biza n'ubwato rero Baraka ifashwe hariho ingwani ikomeye izociba ufashe point zero Baraka hari inzira nyinshi zizoba zugaye zo muri ivyo bice abarundi bari bakoresha ayo niyo makuru nshobora kuvuga ubundi amakuru y'imihari igwana ntayo mfise sinshobora kuvuga ngo mbega koko Red Tabara bigomba itere mbega umuhari wundi wabari wundi ugira utere ivyo ntimuze kubibaza jewe amakuru y'imihari ntayo mfise murakoze Pacifique nazo reka tugaruke kuri Emmanuel Ndereyimana ndabona yagarutse ku murongo yari ko arishura ku kabazo kagenzanje Gilbert yari yamubajije ngira ngo yotagira ko mukishura kuri iki kijanye n'ubwoba bw'ibitero bishobora kuba ku Burundi bumaze imisi buvugwa ku mbuga ngurukanabumenyi haje mubizi ko mubona amakuru afise ifatiro Emmanuel Ndereyimana murakoze gusa sinamenye byacitse ngezehe mbwira ariko ndishura Gilbert kukabazo karaho nariko ndavuga ivy'amagorwa y'abasirikare sinzi ko nabihejeje ngiye gutandukira imigenderanire y'aba FDLR n'u Burundi ko hari abagitekera nabibabwiye mu ncamake twabivuze kenshi ni bafitaniye amasezerano mudufashe gucinyiza abatavugwa rumwe natwe donc CNDD-FDD ivuga kwica kugira iki nibo babibigishije FDLR yigishije cyane aba CNDD-FDD murazi byahereye mu formation inyigisho zahereye za Kiribaondes nivyo bariko barabigisha ati natwe tuzobafasha gutaha mufata u Rwanda iyo niyo kontra bafitaniye kuva kera naho byabananiye murazi ko kenshi bagerageje ibyo bagerageza baciye mu kibira ariko bigahera bose bahaguye bakaburayo bacira nayo bamira bagaca bavuga mu ncamake gusa ngo twakubiswe n'inkuba nivyo umva ibyo bariko barafashanya byose biguma bigwizwa n'ubusa ntihaze hagira uwibesha rero ngo FDLR ntibari Burundi barahari bakorera y'amanama bavurirwayo basangiye ugupfa n'ugukira na CNDD-FDD hanyuma ibyo by'amakuru yuko hoba hariho abashaka gutera Burundi biravugwa ariko ntihagire umuntu akwereka by'ukuri
igihari je nca ndabifata ko ari muri rwa rukurikirane rwa CNDD-FDD bakoranye n'iperereza rwo gusuka icuka mu banyagihugu ngo barabe ingene abanyagihugu bovyifatamwo, ariko hakaca bugurura akadirisha gato kagerageza kukwereka ko hari ico biteze, naho batavuga neza uzoja kubatera. Ejo bundi aho hasohokeye itangazo ryari ryashirahamwe ritanga igitoro Sopebu, bakavuga bati tuzosubira guha igitoro abanyagihugu mu kwezi k'umunani. Amakuru twaronse nuko hari haraye habaye inama y'abakuru ba gisirikare n'umugambwe CNDD-FDD, baravuga bati uko biri kose turabona umurindi M23 iriko iramanukanako za Fizi, Baraka, bazoza baserukire za Kalemi, Uvira, kuko abasirikare b'u Burundi, Wazalendo, FRDC n'interahamwe ariwe FDLR bariko bakubitwa ku bwinshi, bapfa ku bwinshi, babasunika nk'uriko arakomanga ubunyabobo. Inzira bazoba basigaranye niyo guca, kuko bamaze gukata inzira ya Tanganyika abarundi badakishobora kujabuka. Inzira izoba isigaye imwe ni ya Kavimvira, Uvira, Kavimvira, Gatumba, Bujumbura. Urumva rero nibo bavuga bati kw'igitoro cabuze gikeyi gihari, igisirikare kizoba kigikeneye. Genda rero abanyagihugu mubihoze mubikira igisoda igitoro. Weca acasimbira ku matangazo, urabona n'umusivile baramubwira bati ivyo wakoze n'ishano, nawe yiruka rero yamaze gusesa kuvuga ngo ndiko ndabeshuza iyo nkuru siyo, barashikuza ibiki n'ibiki. Nuko rero amakuru ameze, abazotera Burundi kugeza ubu naho Burundi buvuga bati tugiye gutegwa, ntibaratanga ama identite yabo. Kintu bategerezwa kukikurungikira. Yagiye rero kurondera ingwano. Aha rero yumva bariko baramanuka baza bagiye kugera za Kalemi, guca bashika za Uvira, afise umucece atangura kuvyitirira abo yiyumvira bose yibaza ko bomutera, ariko uwo yagiye gusotora muri Kongo ariko aramanuka, kandi niyashika ku mupaka ashobora kudahagarara aho kubera kijya kibuga c'indege ca Bujumbura ariho haca ibigwanisho vyose bija gutera M23 muri Kongo. Ejo bundi yarashatse kwereka abarundi nk'uko umengo afise
Nya Pacifique yavuze amakuru afise afatiye ku cegeranyo abahinga ba ONU mu kanya, kandi Emmanuel Nderimana nawe aravuze icyo afatira ko mu gusigura ubwoba buri mu gihugu. Mbega namwe mufatira kuki ayo makenga avugwa? Arahari? Hari amakuru mufise? Numvise mu kwishura kenshi mushimikira ku bijyanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Urakoze cyane. Hari icyo mfise nongera ko gatoyi kuri ayo makenga, kuko si amakenga y'ubu, ni ukwibutsa gusa aho mbona yatanguriye, kuko harigeze kuba gushaka gusubiza hamwe imigenderanire hanyuma haba ikintu cyahindutse mu Burundi, baca barahagarika. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agira visite muri Congo, niho haciye haba imigenderanire ikomeye hagati ya Congo n'u Burundi. Aranavuga no muri ayo mavizite yagize hariya yuko azofasha urwaruka mu Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi buhari. Mwibuke ko hari igihe yigeze guhamagara abadiplomate bari Burundi baserukira ibihugu, niho yatanguye kuvuga yuko azi neza yuko u Rwanda rugiye kumutera. Sinzi ko mubika iyo episode yahabaye, yaravuze cyane ku marezo sosiyo n'ibindi, ubona ko no muri expression yiwe yerekana ko koko afite ubwoba. Ivyo rero ku bwanje ntibyahagaze, kuko naho ingwano zakomeje muri Congo, uko byagiye biragenda kose ntibashoboye gushika ku byo bifuza. Bibaza yuko bagiye guheza ingwano ya hariya bigaca bihera, ariko ingwano yashatse nk'uko Pacifique yabivuze imugarukako. Ubwoba noneho buca buraba babwizwa na 2 na 3. Narigeze gushikiriza ikiganiro muri station TV yo ngaha, ico kibazo barakimbaza, ndabwira nti iyo utanguye ingwano ukaba ufise abantu wirukanye mu gihugu kandi ari abanyagihugu bawe, bitebe bitebuke abo bantu bazoshaka gutaha. Ivyo ni amanalize politike yose mw'isi yose niko bimeze. Nivyo rero exception ngaha mu Burundi wacu. Rero ndasubiyemo kandi ndabivuge, agira ubwoba atagira ubwoba, bitebe bitebuke abarundi birukanywe bababaye, n'abari mu gihugu bababaye, barifuza yuko iyo ntwaro ihangwa. Ubwoba rero ntibworeka kuhaba. Icya kabiri nagira ngaruke ko bimwe mwavuga byo mu iperereza berekana ko koko hari ubwoba. Hariho amavideo nagira mvuge ko kuko yaramvuze jewe Alphonse Rugamba biranantanga, bavuga ibyo byatanguye mu kwezi kwa 4 k'uwo mwaka. Niyo iyi video ya mbere yasohoka ivugwa imigwi itandukanye, barashirako n'abasirikare muri abo bavuze bose nije nari umusivile, sinzi gituma bashizemo. Abasirikare bahari harimo mwavuze FRN ya Nzabampema n'abandi.
harongera kandi haraba iyindi video muri iyi minsi iheze naho nyene barasubira kubishiramwo hari abasoda abasivile nta numwe yari ahari murumva rero yuko koko ubwo bwoba burahari none umuntu yokwibaza ati none ubwo bwoba buhari ibivugwa ari kuri leta canke ku yindi migwi bitahari ivyo nkuko nabivuze muri ico kiganiro bitebe bitebuke nivyo wabitangaje yuko hoba hari icoshoboka muri aka karere twavuze ibijanye na geopolitique twavuze bitari bike ni ukuvuga ko benshi biteze yuko haba ingwano mu Burundi amasinyo yose arabyerekana rero nabivuze na kare nitubyitege ayo ma video asohokana yerekana ubwoba no gushaka guperereza nyene kugira ngo babone bamenye ivyo bintu ibyo ari byo byerekana koko ko ubwoba buhari kandi kubwanje n'ibisanzwe kandi byumvikana umuntu azi uko ingwano zitangura uko zihera ivyo n'ibisanzwe nibavyitege rero bashobora kugira icyumviro cyiza dans la prévention nta prévention yonyine ihari ni kuvuga ati twicare abantu batarakomeza bapfa noneho ndibaza yuko ingwano yo muri Kongo niyabananira nta yindi nzira yabo iyo bisigaye nta yindi niko bimeze murakoze cyane